Kwigenekerezo rya gatanu Nyakanga uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Emmanuel Sinzohagera yarahaye inyigisho abanyeshure bo mashure nshingiro bo ku mutumba avuka ko Wanyambuye muri komine Isare intara ya Bujumbura. Muri izo nyigisho yahanuye abanyeshure kwirinda gushurashura, yongera abahimiriza kwijukira ibikorwa no kwiga kugira ngo baronke amanota meza. Abana b'abakobwa bantega amatwi, abana b'abakobwa no munsi ngomba kuvugana n'abana b'abakobwa. Ku bana b'abakobwa nagira ndabahamagarire cyane gukunda ishure, kwiga, ntimusamazwe n'ivyana by'ibihungu. Cyana cy'igihugu kiragutera inda kikaca kwihakana, akaba ni wowe uyikorera iyo nda amezi 9, akaba ni wewe uciva mu ishure, akaba ni wewe ugira ibibazo. Umwana w'umuhungu wewe aca yirabira hirya, mbere hari igihe ugira ngo uracavuze n'abavyeyi b'uyo muhungu bakavuga ati uri kurabeshera umwana wacu. Ubusugi bwanyu n'umutahe udasanzwe, hamwe nuko bamwe usanga by'ukuri niyo bagiye muri ivyo bashobora gutwara amada, ariko hari n'igihe usanga banduye y'ingwara. Ni koko ivyo urashobora kubikora kandi ukaza ku Mana ugasaba imbabazi ikaguharira, kuko Imana yacu iratanga ikigongwe. Mugabo hariho ibikugumako, hariho ingaruka zidahera, kuko nubwo Imana iguharira hari igihe ushobora gusanga waranduye ingwara, ntibisigura ko iyo ngwara nayo ikikira. Waranduye nk'umugera wa sida, uyo mugera wa sida ucubandanya gushika uzorinde upfa, nubwo Imana iba yaraguhariye kandi n'ijuru kazorironka. Mugabo ya ngwara wanduye yoyo murajana gushika. Rero nagenda basabe bigeme bakobwa mwitwararike kwiga. Hari kera aho bavuga ngo umukobwa nuwo guteka no kuguma mu rugo no kugira nte. Nagira by'ukuri ndabasabe abana b'abakobwa mwiteho ishure, mwige, mugende ku ishure. Kandi kwenda ku ishure ntibisigura yuko utashobora kwenda kurima. Ibyo byari bya kera kuvuga ngo ko nagiye ku ishure ngo sishobora kurima. Ndazi kumenya ko no mutumba hariho abakobwa, abana b'abakobwa bari muri association iri hano, mbona batwereka imirima yirengarenga mwagiye kurima mugashora. Byo mubikomeze, kuko navyo nibikorwa birafasha kandi bikaduteza n'imbere. Hako twirwa twicaye, kuko kwirwa twicaye bica bituma na babahungu baronka akanya ko kutubesha. Hanyuma nimba by'ukuri waramenye Imana, ubwiza bwa mbere naho buhagaze. Ntuzurumva ngo uri mwiza, wakugize mwiza nujya mwami wawe Yesu Kristo, uyo ni atumuba mwiza. Rero ntuzuzura kwangwa n'umuntu akubwira ngo uri mwiza, uzoca umubwira ati ari wangize mwiza, uyo nawe si uwundi ni umwami Yesu Kristo, ni wangize mwiza. Rero murakwiye gukorana umwete bana, mwige, mwirinde ibasamaza. Abavye barungise ku ishure, mugende ku ishure, ntimuce muza murasiba mugakatira mu nzira, ahubwo mwitwararike kugenda ku ishure, kandi ishure riheze mukaca mutaha muhira kugira ngo mufashe ibikorwa abavyeyi. Umwana mwiza ni ubutaha kare akagenda gufasha abavyeyi ibikorwa, kuko n'abavyeyi bakeneye yuko mutaha mukabafasha ibikorwa. Izo nyigisho zirangiye, mukuru w'inama nkenguzamateka yaciye ashikiriza abo banyeshure ingabire y'ibikoresho by'ishure igizwe n'amakaye hamwe n'amasakoshi.